Intango ntiyari yoroshe, intango yari igoye ariko hamwe n'Imana hamwe n'abantu twarashitse aho twari twifuza gushika nubwo hari ahandi hantu harehare tutarashika twifuza gushika gusa kimwe novuga nuko ntivyari vyoroshe naciye muri vyinshi natanguye nkorera imfungurwa za midi natanguye ngenda n'amaguru ariko no muzi ndashima Imana aho ngeze. Welcome everybody abakunzi bose ba channel Ejo Heza News murabizi yuko channel ni mwene Ejo Heza News tarakora subscribe ndagusaba wikorede n'ugura kajya ka notification kugira the next video ubombere kwibona it's me host Mishu Miracle uno musi ndi mu bwami bwa Buja FM aho twagiye kurondera umwe mu ba star umwe mu bantu muzi mwamenye kandi n'ubu muzi cyane uwo nawe sundi ni Amipodo MC umeze neza ga bro Alhamdulillah. Muslim 100%. Ego miaka myinshi bro Kabisa igihe cyari kinini nafurahi kuona. Na mimi nafurahi sana, en tout cas vraiment mimi nafurahi sana. En tout cas na mimi vraiment nafurahi sana. Umeze neza. Alhamdulillah ndashima Imana karibu kandi kuri Buja FM karibu mu bwami. Aha ni muhira. Ni muhira cyane. Ya abantu baribaza Amipodo MC. Peut-être jinsi wakwanda bizi mugare benshi batazi intango yawe. Intango ntiyari yoroshe, intango yari igoye ariko hamwe n'Imana hamwe n'abantu twarashitse aho twari twifuza gushika nubwo hari ahandi hantu harehare tutarashika twifuza gushika gusa kimwe novuga nuko ntivyari vyoroshe naciye muri vyinshi natanguye nkorera imfungurwa za midi natanguye ngenda n'amaguru ariko no muzi ndashima Imana aho ngeze. Imfungurwa za midi wazikorera he? Renaissance. Hanyuma bigenda gute urevoluwa muri Renaissance? Ico gihe hari muri 2013? 2013 ego ndanabashimira cyane kuko baranyigishije cyane umwuga ntibari kumpemba ko niyo nari nkigitangura ariko baranyeretse urukundo baranyereka umwuga mu nyuma ndagenda ndevoluwa buke buke kugera aho ngeze uno munsi ndabishimira Imana. Ubuye uvuze uti ndevoluwa gushika aho ngeze ubugeze ku ntambwe yahigame po. Nakubwiye ko natangiye nkorera ubuntu nafungura gusa midi uno munsi nkabashobora kubeshaho umuryango nkabeshaho umwana nkabeshaho mama w'umwana nkibeshaho jewe nkabeshaho abantu benshi nibaza yuko urumva yuko habari indi ntambwe maze gutera natangiye gukora atamuntu n'umwanzi ariko no munsi nibaza yuko mu gihugu c'u Burundi mu gisagara wovuga ati Amipro bakareka kumumenya donc hari indi ntambwe umuntu abamaze gutera mu buzima tu. Ego mu mwaka wa 2013 uratanguye aba journaliste bari bahari uzana wari umwe mu baje bazanye indi shasha y'aba jeune est-ce que vyari bikorohera kwinjira muri bajye bakambwe twe tumenyereye? Ntivyari vyoroshe kuko hari abantu benshi bari banakaza ushima je nakunda n'ibiganiro byabo ba David Carmel ba Landry Mugisha ba Frank Espoir ba Alain Nova ba Valentine Sakuri RPA ba Jojo Paparazzi bari benshi ariko jewe misi yose namashaka gushika ku ntsinzi nari so yuko umunsi uri izina nzoshika kuko narinzi ico nariko narakora cyane kugira ngo nshobore gushika aho ngeze ndabishimira n'Imana nibyo nanje nkikiri muto ariko Imana iramfasha ndashobora kugwana gushika aho nubaka akazina gatoya. Ego inyuma ya 2015 haza irindi vuduka ry'abamenyesha makuru benshi mbega bo hariho akunguko baje bazanye mu muziki w'u Burundi? Umuntu wese ntahura neza yuko aje hari ikintu gishasha bazanye nivyo 2015 haje abandi haza aba jeune cyane umuziki w'u Burundi uravuzwa cyane nivyo wari usanzwe uvuzwa ariko aba jeune baje kuko aba jeune babaye benshi habico no kwita competition umwe wese bashaka uwa mbere rero umuntu bashaka uwa mbere ategerezwa gukora cyane kugira ngo abo wa mbere nizera neza yuko uko vyari bimeze ava n'ubu biratandukanye kuko no munsi umuririmbyi arashobora kubeshwaho n'umuziki gusa mu gihe kare vyari bitandukanye kera n'ivyo promotion barayironka ariko vyari bigoye yuko umuziki umuririmbyi mu Burundi yashobora kubeshwaho n'umuziki ariko no munsi turabona amashow umuririmbyi ashobora kuronka 4 millions kuri show imwe kare vyari bigoye cyane. Okay, turakubona Amipodo atanguye journalisme nyuma uza kwinjira muri career ya M5. Est-ce que kweri M5 hano mu Burundi hari akanoti katubutse? Ndashobora kuvuga yuko
peut-être abantu bashaka kuntahura kutariko kuko umwe wese bafise ingene atahura umuntu ariko ndemeza yuko kuri carrière yo MC hari ico nongerejemwo cane naratumye n'ugwaruka rwinshi rwijukira ibintu byo MC ico ndashaka gucemeza kuko ubwa mbere bari bake yari Christian Savien niyo yagaragara cane ariko je maze kuza novuga yuko abandi ba jeune barajuka ibintu by'ubu-MC uno musi umu-MC arakora tour akaronka plus de 10 millions je ndamaze gukora tour nkaronka plus de 15 millions donc babinyereka yuko akazi mba ndiko ndakora abantu baragaha agaciro hajya umuntu ashobora guhabwa agaciro atakihaye ubwiwe je naradugije prix y'amasho ndavuga ni aya mahera mutayampaye sinza kuri show urundi rwaruka ruraza uno musi turabona aba MC bafise imiduga turabona aba MC bafise ama parcelle donc byerekana yuko akazi ko MC mu Burundi abantu baramaze kugatahura nubwo hari ahandi hantu tutarashika Est-ce que vous vyarakoroheye kuvanga journalisme yawe na n'ubu MCing ubwa mbere byari bigoye abantu bavuga yuko ngiye mu bintu kumbure ngiye kwica ikintu kimwe ariko je naravuze ati nimba ngiye negereza kubikora byose kandi hose nkagira réussite ndashimira Imana novuga yuko inguvu nashizemo zari nyinshi ariko no musi abantu baramaze kuntahura ndetse ndashimira n'abayobozi ba Buja FM kuko barantahuye baravuga bati urafise yindi ngabirano yo kwemsinga iyo rero se deal yo kwemsinga tuzoguha umwanya ugende kwemsinga ndabashimira cyane nivyigeze bingorana gato ahubwo nibaza yuko uno munsi umuntu avuze ya micro aza kubona ubu-MC umuntu avuze ya micro aza kubona umumenyesha makuru hose iyo uvuze aba MC babiri canke batatu ba carton uraza kubona micro ugiye mu ba journalist uraza kubona micro nimba byose nashoye kubimanaginga bikagenda neza no gushimira Imana n'ubuntu bw'Imana tu hanyuma urabandanije ushituzanira Amipro TV eskwijya gwawe yaga ni gwanje man amakuru dukura kahana tubwira ko atari gwawe ariko bon en fait umaze kubona sinibaza yuko undi muntu yoza akaca yitikina akacita izina ry'uwundi brand nivyo ndiko ndavuga brand ariko muri ico gihe aba yaguhaye amafaranga menshi sivyo nivyo je nazanye izina fiso dukorana sivyo twese vyitwa gwacu fiso dukorana twese bikitwa gwacu turonse inyungu turagabura twese uko turi babiri akazi ndiko ndakora jewe karanyinjiriza TV online mission nakobeshe iranyinjiriza jewe cane meme cane kuko mbafise ivyo twavuganya n'uyo mu boss kandi abishimira Imana yes tugiye tuje mu buzima busanzwe Amipro uri umuntu ukunda ko bakunda kuvuga kamajambo menshi uyakira gute bon hari igenda yakira nabi hari nigenda yakira neza kuko bavuga ngo igiti camye ivyamwe nico giterwa amabuye kera ndibuka yuko hari abandi bantu badisinga bavuga ati why baba disinga ariko ndibuka neza yuko umunsi wa mbere nja muri uno mwuga hari umuntu yitwa Frank Espoir yambwiye ati uno mwuga uzoronka ibintu bigutsitaza vyinshi ariko uzomenye ingene uvyihanganira uzomenye kubana navyo ndashimira Imana kuko defani yo ndonsa amajambo ashobora kuba agiye kunsubiza meme no hasi ndamenye ingene ndavyifatamo nkasura kandi nkahaguruka nkasura kandi nkabandanya urugendo umuryango wawe ukwakira gute ukubona nk'umuntu umustar bon rimwe na rimwe biragoye kuko urabona mu buzima hari igihe umuvyeyi usanga atanabikunda kuko jewe ndi umuntu yavukiye mu muryango navuga yuko abantu umuvyeyi atakunda cyane ibintu by'ubustar ariko ndashimira Imana sindi umustar ndi je nyene kuko je mukuru wanje akina muri equipe nationale y'u Burundi akina mu ntamba mu rugamba urumva nawe nyene n'umustar ariko ku rundi ruhande muri football umutonya wanje nuko nyene akina muri lo message n'umustar ku ruhande rwo muri football rero n'umuryango w'abantu bazwi gusa kimwe novuga nuko ndabishimira Imana kuko nubwo nobanzwi ngeze mu muryango mba mwana ngeze ku mwana wanje mba umupapa urumva ivyo vy'ubustanda bishira ku ruhande yama nkakora ivyo njejwe yes haheruka kuba Miss Kugasaka ni wari umu MC show yavuzwe ko amajambo menshi show mu nyuma yazanye polemique nyinshi cyane reka duhere ku vyabaye Nelly Nat numva umenga hari amasitatu yabonetse ariko arakudisinga cane gose mwari mwapfuye vyagenze gute bya namba baje ushima nari namwandikiye na message ndamubwira ati
wayo ushobora kubwira umuntu nabi kandi ataciri kuramuhora canke ataciri kuramuziza nibaza yuko nawe uri umu MC urabiza akazi ko MC umu MC kugira ngo avuge abantu bamuhaye sponsor nuko abo bantu ababwirwa n'uwateguye evenement je rero mu gihe nagiye ku MC nga muri Miss ku Gasaka hakaza nyene evenement akambwira ati vuga bajya abantu batanze ama sponsor unabahamagare kuri stage bagira ico bavuga nkabavuga nta kosa mba nkoze ahubwo akazi kanje neri yaraje mu ma 22h30 yarambwiye ati ngo genda umvugira ibintu by'amakaye kuko iyo projet urayizo raje muri anniversaire yanjye ndambwiye ati cenda yize ariko sinovuga ikintu nyene evenement ataramuruhusha nibaza yuko nawe ubwawe ntushobora gukora ikintu nyene evenement ataraguruhusha rero sinzi ibyo bavuganye na nyene evenement nta nivyo no ninjiramo kuko evenement si gwanje jakazi kanje kwara ko kwemsinga show ikagenda neza hama bikaba biheze ariko mu nyuma njyamye mvyutse navyuye n'ama appel y'abantu ngo kugenda ku ma stati ya Nelisanga ya namblotse ushima ariko ndavuga ati tunavugana naga kushima vuga ati nibisanzwe tubaca barama ama screenshot ndayaraba ndavuga ati ukuri kuzotinda kumenyekana kandi uwera azotinda yezwa twarahuye lundi dimanche naramanutse lundi hari birthday ya yumu comedian twa Gasore kuri Gera Plaza ndanagenda naneli yararushima yarikagurisha meme n'amakaye ndanamushorera amakaye sinitayo kuvyo yambwiye ndanamushorera amakaye mu nyuma aragira ngo na post ashima ndavuga ati ibi umuntu ategeza guhura nazo zo ni challenge umuntu agenda arahura nazo ariko akamenya ingene azifatamo kuko jewe ntutse sinda kwishura ndakugwiza n'ubusa nkipowera tu kuko mbanzi ukuri uko ariko wowe wari umu MC kuri Miss ku Gasaka ijya sheke 100 nawe banya gute ntaco novuga kuri vyinshi kuko sije nateguye evenement ico nibaze ko mu kibazo wateguye evenement azigituma yatanze gusa kimwe je nza kuraba ni eska abantu baje kuri evenement abantu baraje kandi baruzuye kuri jewe kwemsinga kuri evenement nk'ijya y'abantu nkabajya je nshobora kuvuga yuko ari réussite question TikTok ni na yahe majambo amipro amamaze kumubwira akamubabaza cyane kuva atanguye umwuga amajambo yuko umuntu ugasanga yagiye kuri Facebook yanditse ngo amipwajya amahera kandi atarigera yama arambabaza ngujya amahera abastar kandi atarigera yama ni cyayi ikintu kimaze naye amafaranga umaze kuronka menshi cyane mu mwuga wawe 23 millions yarose hema sinovuga na yaronse ushaka ndahavuga gusa ndamatsiko yaronka kandi nakoreye company giye kitari gito antukushaka kubizi nemsinga tuzunguruka Burundi bwose abipo tugushimire cyane akajambo kamwe kubasanzwe arabafana bawe kandi banagukunda bana babwira gusa yuko bo bandanya banyitaho kujya banyitaho bansengere cyane kuko mfise imigambi myinshi mfise byinshi shaka gushikako sindabishikako ndizera neza yuko nzoshika ku byo nifuza gushikako biciye kuri abankurikirana abansengera hama nanda gushimire ndanakwifuriza gutera imbere no gushika ku ndoto za kuko hajya urinze ubona umuntu amaze imyaka 2 canke umwaka 3 mu kintu nuko iyo umuntu abakunda ico kintu kandi ico kintu kiba kimukunda twaratanguranye struggle nibaza yuko struggle zanje urazizi struggle zanje azizi tugitangura rero iyo ndakubonye ushitse ahandi hantu ndaryoherwa nkuko nawo mbona ashitse ahandi hantu uraryoherwa nibaza yuko abantu babandanya gusaba dusengera trop tard tuzoshika kuco twifuza gushikako cyane gose kubakunzi bose ba Ejoheza News mwumvise amipro yatanguriye kandi nahageze bumva akageze ku kanoti gatubutse ko kujya 23 millions so mubandaye mudukurikira kandi mubandaye munamukurikira nawe nyine ahandi ndababwiye nije vous aime je vous embrasse on se retrouve mu kindi kiganiro très vuba ciao ciao ciao